reka nkubwire ikintu kimwe mwene data, nta mugwanizi n'umwe ahagarara imbere y'urwanirirwa n'Imana. Ni wowe njya kubwira, wowe uri kuragwana intambara y'agahinda, wowe uri kuragwana intambara y'ubukene, wowe uri kuragwana intambara y'indwara. Hari n'izo bavuze ko zidakira ku buzima bwawe, wowe uri kuragwana intambara y'abasi bakuzengereje, urahagurukiye. Wowe uri kuragwana intambara y'amateka mabi y'abakurikiye, akarondirondi ku muryango, iby'iwabo. Niwe narinzaniye amakuru, ndakuzaniye itangazo rivuga ngo ariko igihe Imana ihagaze mu ruhande rwawe, iyo ntambara uri kuragwana irahinduka umwete w'Imana. Sinzi ko kumvise, kuko Imana niyo yabyivugiye yonyene ngo henda uhoraho Imana y'abariho bose. Mbega hari ikintu na kimwe conanira? Yeremiya 32 ku murongo wa 26 gushika ku 27, ari Yeremiya uhashira izina ryawe nije Uwiteka Imana y'abantu bose. Hari ikintu kitorohera jewe, uko ni kwibaza, uko nuko Imana ikubaza. Naho burushe, naho utazi gusoma kwega Bibiliya, shira mu application ntacyo bitwaye, usoma iryo jambo ndashaka urisubire mu incuro indwi, wibaza ikibazo kandi wihinye. Itanguriro ry'amahoro, ni itanguriro ry'amahoro. Kaze mwese mu kiganiro cya ikangura. Iki nico gihe cyo kumenya ko Goliath yatsinzwe na Dawidi atani inkota amushize, atani urusoro cyangwa isasa rimukubise. Uyu munsi ugomba kumenya ko ari Imana yamugwaniriye. Haleluya. Daniyeli yashizwe mu rwobo rw'intambwe, ariko Imana iramugwanirira, intambwe zica zihinduka abagenzi biwe. Nta uhagarara imbere y'urwanirirwa n'Imana. Raba iyo nzira uri kuyitegereza, iyo nyene nta n'umwe ashobora guhagarara imbere yawe. Funga amaso yawe witegereze iyi nzira uri kuraraba n'amaso yawe, nta n'umwe ashobora kuyihagarara imbere ngo akuzibire yuja mu gihe uri kuragwanirirwa n'Imana. Waragwanishije amafaranga byaranse, waragwanishije abakomeye byaranse, waragwanishije umunwa wawe byaranse, waragwanishije ibitekerezo byawe byaranse. Ariko iki nico gihe, ikangure mugenzi, iki nico gihe cyo kubimenya. Iki nico gihe cyo kumenya ko Mose yari afise inkoni yoroheje isanzwe, ariko iyo nkoni yari afise yari inkoni y'Imana. Iyo nkoni ikikora ibidasanzwe, ikirasenya ubwami bwose bwa Misiri. Hari ubwami Imana igomba gusenya bwakuzengereje mu izina rya Yesu Kristo. Ngenda kwibutse ko iyi Imana ivuganye nawe ngo ndakugwanira, ntawe ubihagarika. Ariko bapfumu bavuze ngo ndakugwanirira, bihemuka udatsinze. Ariko Imana ivuze, abakubonye ugwa bazotangara igihe bazokubona kandi uhagaraye neza. Iyo umuntu afise Imana bihagazemwo neza, abafise ingabo nyinshi zidasanzwe zimugwanirira intambara, kandi izo ngabo ntizigera zitsindwa. Izo ngabo ntizigera zitsindwa. Iyo umuntu ariko aragwanirirwa n'Imana rero ntiyigera atsindwa n'umuntu. Nyumvirize neza, iyo umuntu ariko aragwanirirwa n'Imana ntiyigera atsindwa n'umuntu. Nimba wari kurasenga, bishoboka wasenze nabi, wasenze widodomba, wasenze udafite kumva ko hari wakuneshereje kandi nawe kushobora reka ndagusabe kuva uyu munsi ntukigwanirire wenyene, reka Imana yo mwijuru ikugwanire. Hari ibintu bine ushobora kugwanisha bigatuma utsinda. Oh haleluya. Ikintu cya mbere ni ukugwanisha amasengesho bucece utiyerekana, gwanira mu masengesho. Amina. Icya kabiri ucugwanisha ukwizera. Iyo ugwaniye mu kwizera ukumva ko bya bintu mu by'ukuri bishoboka, ukumva yuko gutsinda ari ukwawe, udakekeranya. Satani atakuzanira yandi majwi yariya na hariya. Ikintu cya gatatu ni ukwicisha bugufi, ukareka bakavuga, ukareka bagatuka, ukareka bakavuga ibyo bashaka byose, ukareka ubwo bukene ribusa, ukareka bakagusuzugura, ukareka nawe ugwaye byose ko bakuvuza, ukabireka ukabwira Satani ngo ndafite umugabo.
ukicisha bugufi. Ndafite umugabo adatsindwa n'urubanza, warabivuze kenshi byarase, ariko gerageza kuri iyi ncuro. Icya kane, kurikira ishene. Tugomba gusengana nawe, byanka bikunda ibintu bizoshoboka. Nibyo bari gufata amafungo, mbwira ndagufashe, ntacyo bitwaye, nta kiguzi bisabwa, nta mayinite bisabwa, nta mafaranga uzosabwa, ni ugusenga gusa, just gusenga. Ari n'abatagira umwanya wo gusenga ubu kubera byamaze kwanga, yumva ati jewe noje imbere y'Imana nkavuga iki? Vuga, tugomba gusenga Imana y'abariho bose, nta kintu na kimwe cyoyinanira. Iryo ni jambo Imana yamishuriye kera nkiri muto, 2005 2006 ego numva ijwi risemerera cyane. Imana yongera imishurira muri uyu myaka uheze gatoya 2017 ho byari ibintu bidasanzwe. Mbona ikibuye kinini cyane, ikibuye sinzi ukuntu nokubwira, cy'igitandara. Kimera nk'igitanda mu kamwa n'umucyo mwinshi cyane. Noneho numva ijwi risemerera, wenda uhoraho Imana y'abariho bose, ngo mbega hari ikintu na kimwe cyonanira? Hari impamvu Imana yari kiravugana nanjye iryo jambo, nzobikubwira pe. Nawe Imana izi gusanga, ariko ntumenye ko Imana yavuganye nawe. Ntabwo ari bya bindi by'abantu babeshera Imana. Oya, ukwiye gusenga uri wenyene, wumva icyo Imana ivugana nawe, kandi bitabujije kugenda mu rusengero gufatanya n'abandi. Ukuri iyo stress yakuzengereje, ubona baririmba, wumva ijambo rikubake, hereza ikibanza Imana muri iyi minsi. Hari n'abatagira aho basengera abasha, bari mu bihugu badasenga. Tugomba gusenga mu izina rya Yesu. Ugira ibihe byo gusenga, ibyo uri kurarondera bigira ikimazi kuba iwanyu. Ibyagukurikiye, ibyo ukorera byose bikanka, bikaba futi, bibura agaciro. Wongere kubyuka uri muzima, uce muri iyi nzira ukikijwe n'ingabo z'Imana, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Nta Farawo, nta Goriyati, nta Satani, nta basi, nta ndwara bishobora kuguhagarika muri iyi nzira. Ndumva Imana igiye kukugwanirira kuva uyu munsi, kandi nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere, kuko ata muntu yohagarara imbere y'Imana ngo ayigwanye. Nta mugwanizi n'umwe ahagarara imbere y'ugwanirwa n'Imana. Uratanguye kugwanirirwa n'Imana mu izina rya Yesu. Subiramo iri jambo nti, Mana, canke se tuwiteka Mana, ungwanirira intambara zanje. Ndakwizeye ko utananigwa, kandi ndakumenyesha ko intsinzi yanje iri mu kuboko kwawe. Amen. Tuza kwa kwizera. Yumvira ijambo rikugiye ku mutima, gira share canke share kugira ngo nabandi Imana ibagwanirire, bicombo bigikoresho c'Imana mu gupartage, mu guhereza abandi, kugira ngo abihebuye abo bose bumva ko bidashoboka, mu by'ukuri dutangure gusengana nabo birashoboka. Ni Shalom Alpha kuri TikTok, ikangura ikintu gihe kuri YouTube, ikangura ikintu gihe TV show. Tuzokwama dusengera abandi, abo bikunda ko basenga n'abo bidakunda ko basenga. Turahagurutse mu mbaraga z'Imana. Umumarayika Mikayeli ari kumwe natwe kugira ngo adufashe kugwaniza intambara. Mu Mana birashoboka. Ibyo mvuga narabibonye, nawe warabibonye ku babanyi, warabibonye ku bagenzi. Nukuri reka kwibaza abateka mutwe wahuye nabo, reka kwibaza ibyo wabonye muri bajya n'abariya. Ugomba guhaguruka wewe nka wewe nyene. Nawe ndagutumye, si ngomba ngo mpanga amaso, hanga amaso Imana gusa. Reka twisengere, nta kindi cyongeweho, nugusenga amajambo y'ubuzima. Wewe cyane wamenetse umutima, wewe cyane udafise yuja niyuva, wewe cyane ubona ibyisi byagucanze. Umuririmbyi yaravuze ngo turafise Imana uko biri kose. Haleluya. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yamiri kumwe natwe, turayifise. Igomba kubikora byanka bikunda. Ndumva hari izindi mbaraga uhagurukanye muri uku kwezi, ibyo utabonye muri uyu mwaka. Ahora twibuka
tuzahora twibuka imirimo yawe Mana.